mwamuhambaye mwamugororotse databuja wera mana udukunda mana twitwararitse iyi saha na kano kanya turaciye bugufi imbere zawe tugushimira ukuntu tugejeje ino saha na kano kanya tukiriho tukugishima izina ryawe. Reka inkomezi zawe zirushize kudushibamira, reka ububasha bwawe burushize kutuzinguka aho turi hose, maze ubugombe bwawe abe bwo bandanya gushika. Iyi saha na kano kanya turagukengurukiye kuntu tuzigama, kuntu tugira neza ku munsi ku munsi. Reka icyubahiro n'inganji bishize kuba ibyawe databuja wera. Turashimye kuri kano kanya keza uturonkeje ko gusoma ijambo ryawe, maze abo turi kumwe bumve ukugira neza kwawe, bumve urukundo rwawe, bumve ubuntu bwawe, maze icyubahiro n'inganji bishize kuba ibyawe ibihe bidashira, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Turabaramukije amahoro y'Imana, ubwoko bw'Imana aho muri hose. Iyi saha na kano kanya dufashe akanya keza ko kuganira iyi mirongo tubona muri Yesaya igice ca 41. Hari amajambo meza cane atubwira kudatinya, ati ntutinye, ntiwihebure. N'amajambo meza cane atubuza kudatinya, kutihebura, yuko Imana iri kumwe natwe kandi yuko Imana atayizoduta. N'amajambo meza cane atwereka yuko Imana ishoboye byose. Ni Imana izodukomeza, Imana izotugirira neza, ni Imana izodutabara umuntu ari nko mu bibazo irashobora kumutabara. Ni Imana ishoboye byose, ni Imana itubuza kutihebura kuko iri kumwe nacu. Ati ntutinye. Hari amajambo menshi atubwira ati ntutinye kuko ni Imana yawe. Reka turabe hano muri Yesaya igice ca 41 duhere ku murongo w'8. Ijambo ry'umutwe riravuga riti ibiremesha abubaha Imana. Nawe ndizera uri mu bubaha Imana, nawe ndazi yuko uri mu bantu bubaha Imana. Aya majambo n'amajambo aremesha abubaha Imana. Ku murongo w'8 haratubwira hati ariko weho Isirayeli musavyi wanje, Yakobo uwo natoranije, uruvyaro rwa Aburahamu, umukunzi wanje, wewe uwo natoye, nkagukura ku mpera z'isi, nkaguhamagara nguve ku mfuruka zayo, nkakubwira nkuru musavyi wanje, naragutoranije sinagutaye. N'amajambo abandanya aturemesha. Kubw'umurongo w'10 haravuga hati ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe. N'amajambo ariko aratubwira ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Atubuza gutinya, atubuza kwihebura kuko ndi Imana yawe. Ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe. Nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo k'ukugororoka kwanje. Ati Imana izodutabara, uri mu bibazo irashobora kugutabara, izogukomeza, izodukomeza. Ku murongo w'11 baratubwira ati ehabakurakiye bose bazoteterwa amaramare, abagutonganya bazocika ubusa baranduke, abaguhaririza uzobarondera ubabure, kandi abakugwanya bazocika ubusa. Ati abakugwanya bose bazocika ubusa bakamangane, kuko jewe Uhoraho Imana yawe nzogufasha.
ukuboko kw'iburyo nkubwire nti ntutinye ndagutabara. Ndumva ata kintu gikwiye kuguca ivutu, ndumva ata kintu gikwiye kugutera ubwoba ino saha na kano kanya. Umenye ko utabarwa n'Uhoraho, ivyo kuzinguza vyose umenye ko Uhoraho abishoboye vyose, ariwe abishoboye avuga ati ntutinye ndagutabara. Ku murongo w'14 niho uca utubwira ati nyene ntutinye musiba we Yakobo, namwe nkehwa z'Abisirayeli nzogutabara, niko Uhoraho agize, kandi Uwera w'Abisirayeli niwe mucunguzi wawe. Raba nzoguhindura igisekuzo gisha gikarishe gifise amenyo, uzohuragura imisozi winoze, uzohindura uturambi nk'umuguruka, uzobigosora umuyaga ubitumure agashururu kabishwiragize. Nawe uzohimbarwa n'Uhoraho, wirate Uwera w'Abisirayeli. Imahazwa n'abakene barondera amazi bakayabura, ururimi rwabo rukagwa umwumwa. Jewe Uhoraho nzobishura, jewe Imana y'Abisirayeli sinzobaheba. Nzoziburura inzuzi mu mpinga z'imisozi y'uruharabuga, n'amasoko hagati mu myonga. Ubugaragwa nzobuhindura ikidengeri c'amazi, n'igihugu cumye nzogihindura imbizi z'amazi. Ni Imana ikora ibikomeye, ni Imana ata kintu na kimwe kiyinanira. Ngo hari ubugaragwa washobora kuhahindura uku n'uku n'uku. Mu bugaragwa nzohatera ibiti, ahantu mu bugaragwa azohatera ibiti vy'amasederi n'ivya elayo, kandi mu gahinga nzohashira ibiti vy'amajwari n'ivy'imidari n'ivy'imiteyashuri bikurane, kugira ngo barabe bamenye, bitegereze batahurire hamwe yuko ukuboko k'Uhoraho ariko gukoze ivyo, kandi ko Uwera w'Abisirayeli ariwe yabiremye. Imana ishirwe hejuru cane. N'aya majambo meza cane ariko araturemesha, amajambo atubwira ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe. N'amajambo atubuza kwihebura yuko Imana ishoboye vyose, Imana idukunda, Imana itwitwararika, Imana ituzigama ku musi. N'amajambo meza cane atwereka yuko umuntu adakwiye gutinya ivyoza yo mu kivutu. N'amajambo atubuza gutinya, atubwira yuko umuntu wese adakwiye gutinya, ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Wumve yuko ata kintu na kimwe gikwiye kugutera ubwoba, utakwiye gutinya. Imana iri kumwe nawe, Imana ikwitayeho,
Imana igurwanirira ku munsi ku munsi, Imana ikuzigama. Nta handi twiteze gutabarwa atari ku Mana yaremye isi n'ijuru. Nta handi twiteze kugirirwa neza atari ku Mana yaremye ijuru n'isi. N'amajambo meza cane. Mana, twiyumviriye imbabazi zawe turi mu rusengero rwawe. Mana, nk'uko izina ryawe riri, niko ishimwe ryawe riri, gushitsa ku mpera y'isi. Ukuboko kwawe kw'iburyo kwuzuye ukugororoka. Aha naho twariko turasoma muri Zaburi igice ca 48, duhereye kuno murongo w'icumi niho hariko haratubwira ati Mana, nk'uko izina ryawe riri, niko ishimwe ryawe riri, gushitsa ku mpera y'isi. Ukuboko kwawe kw'iburyo kwuzuye ukugororoka. Icubahiro cose kirushize kuba ic'Imana bugira kandi. Aho uri hose wumva amashimwe woyaha Imana, wumve ibikurimwo byose vyodugiriza ishimwe Imana. Iyo ituzigama ku munsi ku munsi, n'Imana ikwitayeho, n'Imana ikugirira neza, n'Imana ituzigama, n'Imana itugirira neza, n'Imana itubera inyishu muri vyose, n'Imana ituzigama, n'Imana ituzitirira, n'Imana itugirira neza. Reka dusangire n'aya majambo y'Imana, naho uba wari wasomye usubire uyumve ubugira kandi. N'amajambo tubona mw'ino Zaburi nyene y'indemeshanyo, Zaburi igice ca 20, duhereye kuno murongo wa mbere haravuga hati Uhoraho akwishure ku munsi w'amagorwa. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru, ikurungikire gutabarwa kuva ahera h'urusengero. Iguhe inkomezi ziva i Siyoni, yibuke amashikanwa yawe yose. Yakire ikimazi cawe coshejwe, iguhe ico umutima wawe wifuza. Ishitse intama zawe zose, tuzovugishwa impundu n'agakiza kawe. Kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzokwerekana amabendera yacu. Uhoraho ashitse ivyo usaba vyose. None menye yuko Uhoraho akiza uwo yarobanuje amavuta. Azomwishura ari mw'ijuru ryiwe ryera. Azomwishurisha ubushobozi bukiza ukuboko kwiwe kw'iburyo. Bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Nta handi twiteze ubutabazi atari ku Mana ituzigama, atari ku Mana itugirira neza, atari ku Mana igenda iturinda. Nta handi twiteze kumererwa neza atari ku Mana yaremye isi n'ijuru. Rero aya majambo numva yo gushiramwo iyindi ntege, akakubuza gutinya, ntihagire ikintu na kimwe utinya. Wizigira Imana yaremye isi n'ijuru, wizigira Imana igira neza, Imana ikuzigamira, Imana ikurinda, Imana ikugirira neza, Imana ikwitayeho, Imana ikugaburira ku munsi ku munsi. Ntayo twiteze kugirirwa neza nayo. Niko icubahiro cose kirushize kuba ic'Imana bugira kandi. Aho uri hose wumva ivyizigiro vyawe vyoja mu Mana. Ntutinye kuko n'Imana ikwitayeho, ntutinye kuko n'Imana ikugaburira, ntutinye kuko n'Imana ikugirira neza ku munsi ku munsi, ikuzigama, iguha impwemu z'abazima. Icubahiro cose kirushize kuba ic'Imana bugira kandi. Aho uri hose wumve atakindi kintu co gutera ubwoba, wumve atakindi kintu co guca intege, ariko
icubahiro cose kibe ic'Imana mu buzima bwawe, wumve yuko ico wokora ari kwidugiriza amashimwe n'icubahiro, ari kwishira hejuru kuko niyo ishoboye vyose. Nta handi twiteze gutabarwa atari ku Mana yaremye isi n'ijuru. Aho uri hose wumve ata handi witeze kugirirwa neza atari ku Mana yakuremye, Imana igenda ikuzigama, Imana igenda ikuzitira ku munsi. Icubahiro n'inganji birushize kuba ivy'Imana ubugira kandi. Isaha na kano kanya turiko turasangira n'amajambo meza cane y'indemeshanyo, tuje gusoma muri Yesaya igice ca 41 guhera ku murongo w'8 kumanuka, n'aha muri Zaburi igice ca 20 duhereye k'uwu murongo wa mbere turagera ku murongo w'indwi. Niho hariko haratubwira uku nyene. Zaburi igice ca 20 guhera ku murongo wa mbere. Uhoraho akwishure ku munsi w'amagorwa. Ati Imana ikwishure ku munsi w'amagorwa, umunsi wabuze ico ufungura, igihe wabuze ico wambara, Imana ikwishure. Igihe uri mw'irinde, ati Imana ikwishure. N'izaba iriko iraza idusabira inyishu ivuye ku Mana. Ati Uhoraho akwishure ku munsi w'amagorwa. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru. Aho wari wabaye inkengerwa, ariko izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru. Ikurungikire ugutabarwa kuva ahera h'urusengero. Ndumva aho wowe uri hose ukwiye kuvuga ati amina, kuko ibi ni ivyawe, ibi ni ivyanje. Ubivuge ko ari ivyawe, kuko Imana ishoboye vyose. Niyo ikubona aho uri, niyo ikubona, niyo ikwitayeho. Wumve aya majambo ari ayawe, uyishireko aba yawe mu kwizera. Murakoze. Iguhe inkomezi ziva i Siyoni. Ndumva wovuga uti amina. Yibuke amajikanwa yawe yose, yakire ikimazi cawe coshejwe. Ndumva wo kwitabira uti amina. Iguhe ico umutima wawe wifuza. Ishitse inama zawe zose. Hirya nyene uguma wifuza uvuga ati Mana yanje nkorera ibiya, birya usengera Imana ibiguhe mw'izina rya Yesu Kristo. Tuzovugishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzokwerekana amabendera yacu. Uhoraho ashitse ivyo usaba vyose. Ivyo nyene uriko urasengera, ivyo nyene uriko urasaba Uhoraho abishitse mw'izina rya Yesu Kristo. None menye yuko Uhoraho akiza uwo yarobanuje amavuta. Azomwishura ari mw'ijuru ryiwe ryera. Azomwishurisha ubushobozi bukiza mu kuboko kwiwe kw'iburyo. Bamwe bizigira imikogoti, abandi bizigira amafarasi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Ati bamwe bizigira imikogoti, abandi bizigira amafarasi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Naha nyene wumve ko atahandi ivyizigiro vyawe bikwiye kuja atari k'Uhoraho Imana yaremye isi n'ijuru. Niho hakwiye kuja ivyizigiro. Ivyizigiro vyawe bikwiye kuja k'Uhoraho Imana yacu. Ntihagire ahandi ushira ivyizigiro atari k'Uhoraho Imana yacu. Ivyizigiro vyawe wumve wobishimangira mu Mana yakuremye. Uvuga ati Imana yanje ndazi ko ishoboye vyose, ata kintu na kimwe gishobora kuyinanira. Uko vyoba bimeze kose, nta na hamwe itoshobora gukura umuntu. Ivyizigiro vyawe ubishimangirire mu Mana yaremye isi n'ijuru. Wumva ata handi ivyizigiro vyawe vyohagarara atari ku Mana yaremye isi n'ijuru. Murakoze cane mwe mwemeye kubana nacu muri kano kanya keza. Ijambo icubahiro cose kirushize kuba ic'Imana.
Imana ibazigame, Imana ibagirira neza, Imana ibiteho, Imana ibahe ivyo muriko murayisaba, Imana irushirize kubazigama, irushirize kubagirira neza, icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi, icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Murakoze.